hama rero ariya mbabarire cyane aje niho nashoboye kuza gukota kubera yuko ni ku buryo bwanje bwari bungana rero niyo vyashika ukabona ikintu dashimye ndakwinginge ukigumizeho simpave mbura confidence yo kuvugana nawe ahubwo sinzi gituma ufite ubwoba uba ahantu heza pe cyane kandi harateza urakoze two kwicara bwira ikintu kwanza ndagusaba sawa unyemerera ukansoma thank you nawe urakoze cyari rero Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Nufata ko bitari aya sindi wa muntu agukunda ko arukundo kuvuga ngo ndakubonye ngo ndagusariye wapi ariko uri wa muntu nazofa nibagi waje mu buzima kandi ndakukeneye nibuvuze ngo abo twahuye bose bari babi oya bafise ivyiza vyabo bakoze ariko niwe wabatanguriye igihuza mu buzima bwanje agahinda gusinayifise narakabuze karamezemo ivyo rero biragoye kwibagira uri wa muntu uvuga ngo ndakwibuka nkumva ufise ikintu c'agaciro mu buzima bwanje ndavuga ko uri umuntu watanje mu buzima bwanje you are my favorite person I didn't get in my life. Thank you kuri ayo majambo. Nyine sinumva ukuntu nari gusigurira gusa urakoze sawa hama yakuma tuyakoresha ibindi shu mubwire n'ikindi gahunda tutanyurahiza bivuze ngo mwaramuka naje ukazusanga narabatijwe kugira uzosubira kundonka birasa kuzomanza kugira mariage naho ni wane imitomo mumva ukuntu yipanga ariko Siri, hasi kuyo documentaire ariryoshe cyane sinakubwiye bikora uko ari nziza cyane. Oh Siri, tuje gufungura none
Sha. Yo wabonye amasaha ageze. Ari kandi no ntaraza. Basi mu telefone mubwira azi anyaruke bimenye impamvu yatevye. Dusangire tuje kumeza twese. Kasheri none se wavuze yuko ari atari umwana. Ariko iho yagiye no kuraba umusheri wiwe akava kure kwiza kabandanya. Ngo? Arabaraza ugira araza kwayoberwa. Ari aje kuraba umusheri. None ubona atari umukobwa kuza ageze mu bigero. Ibyo ushatse uvuga nibi. Nibyo by'abasheri abiraba abangahi wanje. Nise kugiye kusatoriko. Yihenza akabikora naho noje ndamurungika. Negashe. Washumurungikiriye. Ko mbona nkubwira ngo bagiye kurabashira ukikanga niki. Ni umukobwa kuze asa neza arageze kurongorwa. Wewe nturi umushinga nawe wavuga ati ni umutwe ngura umutwe wiwe atarirukanga. Sindavyumva. Canke shere wo ugomba kuzonca inyuma kuri. Mbore tumvikana. Atasiyo reko uzuramenyera umbwira amajambo nkayo. Jurabona no kuba ukakugendana n'umuntu nka ari. Ibujya n'umukozi wanje. Gutyo nsuzugura gutyo ko je no kuba kugendana n'umuntu je nkoresha. Erega shere nawe ni umuntu kandi yambaye umubiri. None ko ereka imbona ndakubwiye ko yogendana n'abasheri biwe mbona umenga harimo akantu ko kwikanga umenga urapfushe. Ndakubwira. Sukubera byo kumukunda cyangwa byo kuba nogendana nawe. Ariko ari yarigeze kunkura amakosa ke ariko we n'umugabo wiwe. Urese urumero ruko ayo makosa yakora ari iwanje. Sinovyemeye. Iwanje nticokunda duca ndamurogiye kambira. Ukuranyuma. Okay. Gusa mbona no kuri Rwanda mu telefona araza kuza ntaza kuzimira se umwana muto. Sawa, ubwo gusa ntukamenyere uzuranyagiriza ibintu by'abakozi biwanje ntukamenyere si byiza. Uyashira Ko birambabaza. Mbabarira vraiment kari kanciye. Okay. Kana byo biva mu rukundo rega ntushobora gupfuhira umuntu udakunda. Sawa ntacu kagaciro. Kari kumenya. Nibiki kuciyurira? Ntitari bikeneye kubona ibikoso tujyanje. Cyangwa cawe yakoze. Ariko ntacu so bikwezi. Reka byikwigera tubibona. Ko je naco mu mvyo kirende cyawe nahomvye. Ibyo ntibyari bikwiye kukuriza. Ahubwo byari bikwiye kukunezera. Hari ingo nyinshi. Urazi ingo nyinshi zibaye uko nyine. Kandi zitari gutane. Ahubwo shima Imana. Kuko harageze ko witahura. Umenya bukwiriye gukunda. Nimba ushaka kugera kuri. Ariko nimba izina aricyo cyonyine wifuza. Cene ugufasha gutegura ama content ukavuma kandi ukagera kuri. Je n'ama content nshaka papa. Cyamuca warakoze. Uribaza batipe bandondeye bari saha nyine bari bangana. Nishinga ikivango ndonka kijya curo fa kitazi no kuziganya zo giteza imbere. Ako nacu. So bikoze. Reka vyikorera zo bibona. Rindira ndakwereka utumaniyeri nikorera jewe. Twagute. Cenzo bareka kwe. Umuhinga hingurwa n'ubundi. Bindekere. Ciao.
ari kuri kumumugaye kandi uziyomba urako nigeze kugira ko Abel yashaka turyamana ego ndibuka neza ko wanambariye ko utazovyemera utakunasezeranya ngo nahisi yo bijuru ntibizigira bishoboka none habaye iki agufashe ku nguvu oya so gusa narigera biheba nbaracabishaka uzire ikibazo cabaye umugore we yahukanye shaka kwimvira ko umugore we mu ntandaro yo kwahukana ashaka kuba yarumvise Abel akora binsaba akora bimbwira canke akavyikika gatuma yahukana reje kinungira nkore ngomba nkore ibishoboka vyose ndabukunda umugore mukuru yogaruka rero mu gihe bitarakunda nashaka gucuramo indaro uvuze uze wanje oh my god uzi imyaka nari maranye ubusore ni kuri no candongora noca fata ikikabutura nkacambura nkagishira reye akaraba ukuntu kiremereye yacambaye wenyene naburaze karibu wewe ho guhangayikishwa nuko akazi kanje gaheze uhangayishwa nuko ngomba kuzi wawe gashaki gaheri mvuze ndakubwira ikintu kimwe ari ni kuri nzopambana uko nshoboye kose ndazi tuzobaho gusa ikintu cyonyine nibaze ko kizova kinaniye ni ikintu kijanye n'ubustar n'ibindi vyovyo byari bisanzwe mumbabarire nari bagiye kukubwira muri iyi minsi dusigaye tubana n'umusaza wawe uribuka wa munsi wava hajya ukaza ngaha kwa Abel gukora no munsi namusanga muhiri wawe ngo akurindiriye hanyuma nca ndamutora ndamuzanye wanje ndamuguhisha kubera ko nabona neza yuko imico yiwe ishobora gutuma akazi kawe gahera mbo nagerageje kumwigisha hanyuma ndamugumya rero unyihanganire cyane yiva biwawe konza gorana mwarashoboranye my god kugogwa narabimenyereye ugi wanje ni nk'isosi to nagerageje gusa kumwigisha uburyo ashobora kubana n'abantu kubera ko mbona umenga imico yiwe iratandukanye cyane tu na ibintu byo kubana byo byari simple cyane okay warakoze kumumendara Imana kwishimira hama ivyo ngaha nzoza kumenyesha buhoro buhoro turabikon tubikorerako nta kibazo kandi kari hama mbabarira hari ikintu ngomenda kubaze nubwo umenga nticari kijanye urabona warigeze kumbarira ngo uzomenyesha rero sinzi igihe uzoyimperako nicyo narishaka mbaze ariko nawe uragorana ushaka ndaguhinyishura gute frame ndinze ndakwereka ubwambure bw'iwanje ushaka ndakubwira ngo naremeye ko dukundana umva ari nabi kweretse ko ndi ndajewe means that you're my love oh my god Imana guhezagire siko guhezagire cyane siko merci nawe guhezagire rama ikintu yacu witeho sindaguha karibu urabizi gusa okay bye I love you. I love you too. ariko niyo hecita umukobwa namugereranya nuko yaba afise imyaka 25 cyangwa 30 ariko bivanye n'amakuru mwambwiye yiwe ntarinzi ko ari umukobwa akuze naciye mama nuko nabiziga ariko maze kumubona amaso mu yandi nagize ibibazo byinshi muri jewe ofete nagerageje kwiyumvira ukungene yashoboye kuvyara umwana kamurera ari umwe kandi nawe nyine ubona yuko akiri muto yaragikeneye kuregwa aplistosa akacarira na musaza wiwe nyatari kabisa
gusa ashobora kuba yaragize ihungabana rikomeye mu mutima wiwe nagerageza kwigira umuntu w'umunyamahoro gusa icyo mbona hamwe yoronka umuntu amuba hafi usanga nyine yasohoye ibiri mu mutima wiwe byose. Mama oya ndagusavye sishaka yuko ugenda mu hafi ndazi ko ushaka kumbwira mama ubwa mbere sishaka kutiranya na Abel ivyo urabizi neza ikindi naco mu majewe ndi mu rukundo sishaka kwiyanduranya. Oya sico nashatse kuvuga ahubwo nashaka gusaba koza kubi wacu hama tukabana komsa je nkamurera nk'umwana wanje ibikomere yagize atari kumwe n'abavyeyi biwe nkabimuvura hama gasohoka ageze mariage. Mama cyo cimviye ni ciza ariko kandi sinibaza yuko boss wanje yo mukure kurira burya ngerageje kuraba imisi twanyejewe na Abel burya mugabo ari brutale cyane si wa muntu ushobora kubwira ikintu yapanze ngo ngomba nkora iki hamucu z'umukonve ngo mubwire gukora ikintu ngo yapanze reka kugikora oya ico ntigikunda rero nawe ushobora kugenda ugasanga urikura muyagira bino bintu kane yishura nta kwishura cyangwa ugasanga rero mubwiye aguteye imirago bikarangira mama wanje maramaye. Ega nta mukuru abona mukuru we uzi ko wowe uko agufata ariko je nanje yomfata. Bon mama sindabizi neza gusa ariko nabikubwiye Abel arakaze si blague ivyo niko nakubwiye n'ukuri. Wetekana ninabitegura nzokwereka ko nzobikora. Mama cyangwa uzoca kuri yonga. We rero nyatari. Boss je kwejo amane jana ne kweli. Ntumbwire kuri kuravuga bimwe bya kagakobwa kawe. None vyakunaniye gute ko nakubwiye ibintu biri faisable kandi bitahuritse. Kuri boss ne wibaza ngo sinagerageje. Je ntako nagize. Wanashaka naronde n'umwana w'umukobwa. Muri bajya bakozi bawe kugira ngo numve yuko basinoja kwimara umusonga. Ariko boss nukuri. Hagutereba vyiza byateye babibi. Kuko umva vyaranse biranka neza na neza na neza. Vyakunaniye gute nimba baba warashoboye kumuhenda kaza kandi nzi kuri umustar uri ni gang. None boss ega wanacha nivyo dukora twarabikoze ega ntibaze ngo ntacyo twakoze twarabikoze ariko rero tumaze gushika hanze burya nari yatuguyeko yatuguyeko ndagerageza kumusigurira ko ibintu bimeze ndamusigura biranga aranka kuvyumva ahubwo we yaguma ambwira ati nta nibindi nshembona ko n'ikindi gihe uhora uncinyuma. Boss narasiguye ahanumva n'umutwe washushe nabuze icyo mfata nabuze nicyo ndeka. Kogamana kumbe uri kirofa bigezeyo hose unanirwa kumwemeza gute kandi uri mu acteur twemera canke wazanye vy'amaranga mutima ari uko ubonye ufata n'itonga aho kurinda ukihagararako sa ariko boss we niwe kurampanura gutyo ariko kweri iyo mba ndi umwana wawe ari kumpanura gutyo canke ukumpanura ukumbwira ibyo ushaka kubera yuko uzi ko ndi umwana w'ubundi nyine ukumbwira nihagarare ko kandi ndi mu makosa. No boss nukuri jewe ntakubesha jya mwana w'umukobwa ubu sinshaka kumenya yuko ari mubi canke ari mwiza icyo ndi cyo no kumutima wanje umukunda kandi ko umutima wanje umukunda ivyo nyine birahagije je gusa icyo no gusaba ni kimwe boss wanje nukuri maraje ko ndabuba nukuri ndabasavye nimba ari ikintu kimwe mu nkorera kuri nosi nkumva umunezero wanje nkumva umutima wanje uranezerewe ndabasavye mugende muvugana na se wiwe. Kimwe cyo ndabizi yuko se wiwe niyamara kuntahura nta kabuza ko nijya mukobwa ntahura. Ivyo ntumye bito kubera ko no munsi yarafise programme yo kuza mu ntira kunda ndaza guca ndayimubwira kandi izera yuko biza kugenda neza. Boss waza kunkorera cyane rwose. Nukuri boss nukuri jewe ibintu wabikora uzoca ushaka kumenya icyo ushaka cyose aho ushaka hose no kwinzoga mu rukiko
burya bahora bavuga ngo urukundo ngo umuntu gufata umuntu asara sinaye ndabizi yuko bibaho n'ukuri numva nyine nacanganye ujya mwana w'umukobwa umva yatumye n'ubwenge nabaye nkirovu n'ukuri muzamukoze cyane Ndagenda neza. Nukwenda kwinginza umbabarire Shinda kwinginza umbabarire nuko cyo mukobwa n'ukuri wansanga mukobwa ntabwo dukundana nuko nubwo nguma ngerageza kubigusigura utavyumva tujya mu kubana ntidukundana ntitwigeze tunakundana n'umunsi n'umwe ishishite nyine urabizi nyine yuko ibintu byo kwimesera atari ivy'iwanje rero mva byo mukobwa twakuraye ne namuhamagaye kugira ngo ishishite amfashe impunzu amafashe kumesa impunzu muga nta kindi no nta yindi relation hagati yanje na yiwanje nawe nukuri babarira babarira nukuri abizi ko ari wewe nkondo kandi nukuri nta wundi mukobwa je no ushobora gukunda kuri inose babarira ndagusabye ndakwinginze imvira ikigongwe basi iyo nibiki kwa gufukamye imbere Papa muri kuyakomeza sari mbe abuze aja gusarira ndarakataza kuva nkangagende uyu si wa mushiri wawe mwahora mukunda Hospitali Proclinique Teresia, Hospitali Proclinique Teresia waje hageze. Niki kico tumuhahurumbira. Turafise ivyuma bigezweho, nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu. Turirata, scanner igezweho, Siemens Power, Transdebale, radiographie numérique, ECG, na laboratoire igezweho. Ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize. Kaze muri Proclinique Teresia tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Proclinique Teresia iherereye he? Iherereye mu gihosha gikungurira haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632 kaze muri Proclinique Teresia turakwakirana ugweze.